Ni inkuru nziza ku badandaza n'abifuza gukura ibidandazwa hanze y'igihugu. Kuwa 27 Mukakaro umwaka wa 2021 niho ikigo cyo gutoza amakori n'amatagisi OBR cyatangaje ko cyuguruye ku mugaragaro urubuga ngurukana bumenyi ruzofasha abashaka kuzana no kurungika ibidandazwa mu Burundi. Ibi birori bikaba byari byatewe iteka n'umushikiranganje w'ubudandaji hamwe n'umushikiranganje w'ikigega cya leta ndetse n'abayobozi batandukanye. Uru rubuga rwiswe Portail d'information commerciale mu rurimi rw'igifaransa ruzotuma igihugu gishira ku mugaragaro amakuru yizewe ku bijyanye n'urudandazwa njabukambibe. Abahora bagira ibibazo by'ibikenewe nk'impapuro zisabwa ku bidandazwa njabukambibe bazosanga amakuru yizewe kuri uru rubuga. Dr Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta akaba yatuyagiye ivyiza by'uru rubuga. Ubwo nibyo duhejeje gutanguza urubuga ruha amakuru agezweho abasanzwe bari mu byo gushora bidandazwa biva ngaha mu gihugu cacu bija hanze y'igihugu canke biva hanze y'igihugu byinjira ngaha mu Burundi eka mbere ndetse n'ibica ngaha mu Burundi birengana bija mu bindi bihugu duhana imbibe. Urwo rubuga rero rukazoza rurashirwako amategeko amabwirizwa agenga ivyo abo baba bariko barakora bakanaronka n'amakuru agezweho ukugene ivyo bikorwa ndetse bigakorwa, gutyo uriko arabikora akazobona neza abo ashobora kwitura abaribo avuye hamwe bikamwereka ahakurikira ategerezwa kuja, bikamwereka kumbure n'uburyo ategerezwa kugenda yitwaje n'umwanya yogereranya ashobora kumara aho hantu. Gutyo ivyo bikazotuma abariko baragira ubudandazwa cyane cyane babandi bafasha kugira ngo ibidandazwa bisohoke canke vyinjire bashobore gukora bisanzuye bafise amakuru akwiye. Ivyo bizofasha cyane gose kubera ko muri iyi minsi heze wasanga umuntu abaza telefona hirya no hino ati mbega mumbwira nagomba gukora iki gikorwa hakenewe iki, ugasanga kumbure baramuzembagije cyane gose. Ubu rero azoba vyifitiye kuri urwo rubuga ngurukana bumenyi ku buryo bw'uko atazorinda gutumwanya aja haja na hariya atazi vy'ukuri yuko asanga bamwakira. Ikira noneho bizonamufasha mu gihe habaye n'ibibazo yuko acabona neza abashobora kwitura kugira ngo bashobore kumutorera inyishu. Saho bazoba bariko baragura ibidandazwa ahubwo naho bazokura amakuru akwiye ku vyankenerwa ibo basabwa iyo bariko barakora uwo murimo wabo. Navuze yuko ari abashaka gukura ibidandazwa hanze, ari abashaka gukura ibidandazwa ngaha mu gihugu babishora hanze, ari kumbure n'ababicisha ngaha hagati mu gihugu cacu bijabuka bigenda mu bindi bihugu duhana imbibe. Abo nibo bazoheza bagaca kuri urwo rubuga kugira ngo baronke amakuru akwiye, bamenye ivyo basabwa hakiri kare, gutyo umwanya n'uburyo.